nsoro kumenyana nawe naramurondeye yaranyakiriye anyakirana nyene n'umutima mwiza anyakirana urukundo canumva ndabinezererewe gusumbya umva rero umuntu nk'uyo sivyiza kumutakaza kandi nta nivyo niteze kumutakaza mu vyo nsaba Imana ndasaba Imana yuko nto mutakaza ko waje mu kiganiro mutari kumwe sheri wanje ntiyashoboye kwashika kuko hariho ibindi bintu arimwo uyu munsi nije nagaragaye cenyene yego ariko ubundi bwobwo nta gipfa kandi nawe arabizi ko atacokononekara ndahari murakundana gusa nyene nawe ubwo muntu wenze nyene none urabaza amatako yera atwa uramubona nawe ko ashoboye yego oya nabyo mbona gukeretse umumbwiye wumvise ashoboye ariko uri kuramwitegereza tukurabona ko ari boga nyene urabona ko zewa kazi yego amaso aranyereka yego komenga mwebwe ntimwumvira ku maso soro ndabafani bano bantu babiri uvuze barigeze kuba bahurira hagufi cyane mu bikogwa haza gutera ibintu vyatumye uno munsi batagikorana hafi na hagufi hari ikintu ubona vyotanga igisa n'inyungu mu gihe cyo kongera kubabona agatoki ko kandi bakora Diko Entertainment. Yeah, yellow ladies and gentlemen. Hope you are doing well, guys. Mumeze gutaho muri twebwe turashima ndiho ni wabikora umunsi ku munsi akadufasha twenyegeza day by day. For sure. Ino ni Diko Entertainment. Jewe ndi wa muhungu wanyu ndi kuri Leonce the son of God, Dr. Love aka Diko aka the ambassador nkakubwira ngo from zero to hero with the champion, once opportunity to the more possibilities. Mwamaze kuvyumva kino nica kinyamakuru canyu muba mukunda muri benshi ndabashimira na ntajyo ku rukundo mutwereka umunsi ku munsi mugasiga ivyumviro vyanyu mbiciye mu gukomentinga mugasubscribinga kugira bashikire muri benshi yamara kandi munasharinge bigere kure cyane kugira tubandanye twagura buno bwami uno munsi umuntu nakiriye mushobora kuba ari ubwa mbere mu mubonye ariko muraza kumumenya muraza gusanga bamwe mwari mutangiye no kumumenya ni abidondora neza yamaranda manza ndamuvuge mu buryo bworoshe yitwa Evelyn Kamariza nimba ntibenshe wo mu gisagara batangiye kwita Palma wone wakiriye umurundi kazi kabisa ubona ari umwe bakubwira ngo izina ni ryo muntu ni Kamariza pe arasa neza nk'umurundi kazuhereye hasi kugera ku mushatsi n'umukobwa n'umunyamuji nari mfise amakuru ngo uvuka Ingozi bwo ntibatubeshe oya ntibababeshe kugasaka basha kugasaka kwa ina Runyonga oya haje nyene mu gisagara cage hakujya zatangara za mwumva oya hajya hafi nyene ushitse hajya nyene kuri Riseburengo hajya ubushitse ariko ntibitangaje bugi Ngozi ngo have ivyiza byinshi niko Imana yabigombye niko Imana yabigombye niko babimeze ahantu ariko wahageze kera si kera cyane gose ariko sinavuba yego bisigura ngo uhamaze imyaka 10 nka jewe oyira ishobora kubirenga wewe irarenga umeze nka wa muntu hari abantu usanga barageze mu bisagara binini kubera n'Ingozi ni mu gisagara ugasanga ageze nk'ibujumbura amanukanye n'abavyeyi canke hakaba nka fenomene ituma aza kwiga no guhera muri primaire bumva wabatandukanye n'uje kwiga kaminuza bicoye munanira kuduga ngo asubireyo oya je ndashimira Imana kuko sindi no jenyene ni nka famille yose irino babipereye ku bavyeyi bo tuvukana bose muri rusangi barino ariko bitavugwa ko na n'Ingozi ata famille iriyo irahari ariko famille nyamukuru iyi nini iri ngaha nyene Bujumbura uvuze ngo famille nka wewe no munsi umuntu mengo yava yikanga famille zibiri hariho famille y'abavyeyi umuntu kwa papa mama mugame ngo umuntu yonikanga ko menga nawe utangiye kuba ahubwo ufise famille wawe gukomokako ntiharagera cyane turavuga famille papa mama iyindi tuyihoze iyindi twe tuyihoreye ntaco nyene nanakubitije amaso ku ntoki ndaburaho impeta Ana bati none Kamariza kweri Kamariza we ntiharagera canke wabivuye bitangaje hari n'ababa babiri mwe mugabo gacu usanga bazisize muhira uri muri abo nyene wewe oya sindi muri abo
bisigura ko atavyurimo ntaco reka ibyo ku gikorwa twe tubyihoreye ntaco so natangiye ndakuvuga burya umuntu ashaka kumuvuga muvuga amazina gusa muga wewe akaba afise ukundi kuntu yivuga udukundiye widondora abantu badukurikiye neza neza muri make ku mazina abavyeyi banyise nitwa Everine Kamariza ayo niyo mazina bampaye kandi vraiment maze gukura nkumva ayo mazina narayakunze cyane gose warabinezererewe narabinezererewe je ndi mu rukundo na Kamariza gusumba Everine ego mbona Kamariza ari gufitinga cyane gusumba ko twavuga iryo rindi ego kandi n'abantu bararikunda rumva ndabishimira n'Imana kubona baranyise nayo mazina rabuhindure karanga muntu uri ko Kamariza vyonyene byonyene ama Everine najyo bo Everine serebe muga nkubo baye witwa nka Kamariza utuzina tugezeho tw'abakobwa mwino minsi n'utwa ariko dusanzwe tuzi mu mico y'ikirundi ko umuntu agira amazina abiri nyene ko nimvira witwa nka Kamariza ugacushira kwa kandi kantu atari Everine oya ntaco noba ngiye kwica ijya mico abavyeyi bashatse ko noba ngiye gukora ibindi vyiwanje nabo ntivyo banezera genda guteranya n'abantu ikintu naco abavyeyi badashimye bisigura yuko kari akandi kantu noba ndabashizemo katabanezera nabo nagenda guteranya nyene n'abavyeyi habuze gato umutego birangira ubusimbye ndakombesha uburyo Everine menga muri no myaka ntire kubita cyane ariko warigumye ko uravuga ati kazima bise Kamariza abavyeyi barenyise babona kandi nayo nyene birajanye nini hatuko ari n'ijya kure ntibirenga muri generation 2000 sijya kure cyane ko nagenda afisa agasista kitwa Everine ya warukire kuri dondora ariko ubaye bro wanje umbaye bro ego sha sister Kamariza warukire kuri dondora abantu wahejeje ego amavuka nayo nayo babwiye ko ari Ngozi ariko unsanzwe nyene ndigaha mu gisagara niho nkorera imirimo ariko bitavugwa yuko ni wacu ndahibagira wewe kwibagira se kwivuko erega hari ahantu umuntu abava no gutohika utohiyakana mugo kumva nyene ko menga kweri amateka si maremare ko bavuga muga nk'ubu korotso kavuga Ngozi ugashunguruka Kayanza zagite hari ahantu uri kuravuga bamva uri proud cyane gusumba nubwo nabava zahehe n'ahandi ntiro ndavuga naho nyene ko bavuga abari sawa na cyane cyane yuko burya umuvyeyi ibere ngo nubwo ryotera kwikiniki ntibisigura yuko ucureka kumwonka niko biba bimeze we twakire nibaza ko baba bamaze kumwumva n'uyu tubandanye twivuga muri kote rero novuga tekinike kote y'ibikogwa urinde kote y'ibikogwa novuga ati ntumukinyi w'amareresi uri umukinyi w'amareresi baranabizi yuko kesho nakiri umuntu atari rimwe na rimwe mba namaze kwinjira muri cinema cange mu mamereresi cyangwa ma films nk'uko ubivuze dusubire inyuma gato kugira baze kugutahura neza ko bariho filime wigeze gukinamo zizwi abantu babanze baziyibutse cyane gose cyambere coco filime natanguye gukinamwo niyo bita Nsoro Nsoro narayikinyemwo hama ndasubira ndagaruka ndakina muri Fer Rouge ego kombe warakinye muri Nsoro Nsoro narayikinyemwo nanje mise nkubita flashback ndakubonamwo sinarinda vyibuka wakinye wari ufisa yahe marore haje muri Nsoro niwe wari umumabuja wahandi muri kwa rupango hamwe Kerisi bamu nakinye ndi ministre nyene ubutabera nyene ukuntu la ministre ego kandi zabira kubereye erega arige uraho umuntu ugavuga ati wibutse nk'iyo titre wakinye ufise umuntu yavatinya no kukwakira akavuga ati none uno munyamategeko ndamuganiza ndamushoboye ntava nkubita ingingo ko yende byarakoroheye kiya gihe bakoze casting ukabona ariko aragukinisha uri umuntu w'umutegetsi kwa Rugeruge ego byaranyoroheye ubundi bwobwo dutegerezwa gukora mu mpande zose kandi ibintu bikagenda neza usanzwe haraho uhuriye n'ibintu by'amategeko bimwe umuntu avuga nk'ubo ngo yaravyize oya birashoboka ko umunyamategeko atana article nimwe utaze n'ingingo ya 18 kwivuga ego ntayo nzari ntabwo ndi umunyamategeko ariko ko biba kose turakora ego wow ndashaka kumenya wamenyanye gute na Nsoro kugeza igihe yumviye gushira muri filime yiwe Nsoro kumenyana nawe naramuronde ndamubwira ko nifuza kuja mu gikorwa nifuza kuja mu vya filme vraiment nawe yaranyakiriye anyakirana nyene n'umutima mwiza anyakirana urukundo
nanje nyene kubera nari vyari ibintu niyumvamwo canumva ndabinezererewe gusumbya kuko nagira ndakubwire hari ahantu ushobora kuja kudodora ku muntu akakwakira ukuntu hahandi nawe ushobora kubibona ati uyu muntu vraiment ntiyamaye ikaze nkuko bikwiriye gutyo ugahita ucika intege ariko je nkishika yanyakiranye umutima w'urukundo anyakirana akanyamuneza gushikaho nanje canumva kabisa ya mpano yanje yongeye kududubiza ubugira kandi ndavuga ati aha vraiment shitse mu rugo ntaco buza ntakora ndaca mw'ishuri muri Burundi Film Academy warize muri Burundi Film Academy ego nize muri promotion ya 4 hanyuma ndaheza ndaronka ga certificate hanyuma rero ubahageza aho kuja mu bikorwa rero bisigura ngo wamurondeye usanzwe wiyumvamwe impano canke ni kwa kuno bawumva ukunda umuntu ugakunda n'ivyo akora ukavuga ati ndumva ko noje iruhande ziwe nanje nkakora nka bijya bintu nukuvuga mu majambo make naramukurikirana cyane kuko ibintu vya filme namye ndavyibazaho kuva kera yuko nobikora mugani hahandi buri kintu cyose n'umwanya wacu kajya ikintu nubwo wogishaka kugikora umwanya utaragera hajya ntuburagera isaha y'Imana igeze ico kintu kirashoboka rero kuko nabikunda naranamukurikirana cyane nkakurikirana mbere n'abandi ariko nkabona ibikorwa vya Nsoro yani binanivutia yani kweli basi chandumva yuko impano yanje ntoyireka ngo iryame nanje hari ikintu nkwiye gukora niho rero naciye ndamurondera nawe cyane hisa twenga wibaza ngo Igiswahili rero ntaco novu mwatangiye gutwenga ngo abahungu je baranzugura ngo nta Giswahili ubundi mu gukora interview Igiswahili conyene nabonye urakizi sorry karagaciyemo wumva biragukweze uravuga ati ndabihuje na yangabire yanje nkaba mbona uwundi muntu ariko arabikora mu buryo nkunda mu gihe twokorana canke nkamucako ndabona yuko vyogera ahandi hantu kure umaze kuja muri BFA ukiga ukanonosora kugeza uronse ruya rupapuro ndangabumenyi warumvise yuko ico baguhaye gihagije nk'umuntu ejo borekora akaja gukora ivyiwe ku gatwe kiwe nukuvuga umuntu kugira ngo atahure vyinshi aguma yiga ariko muri bijyanye na ronse ni ngombwa ngo ndabikoreshe kugira ngo ngere no kuyindi ntambwe ariko bidasigura yuko mpagaritse kwiga kuko hajya anyu umuntu ntamenya vyose ariko ndi kumwe na Nsoro ntabwo bamfise ibintu byose genda neza urategekanya kuzomuva iruhande kuko muri uno mwanya aracari coach niko mba ndiko ndabibona urumva waciye mu ishuri giwago ubumenyi igikorwa ca mbere mwakoze nabonye cakozwe n'inzu yiwe isanzwe uhingura ama films biragushikira ukiyumvira ko ejo wozova iruhande ziwe ukaja gukora uri wa mwana basohoye urabona hari uburyo uvyara nk'umukobwa ukamuvyarira mu Burundi maybe ejo agakundana n'umuhungu w'i Dar es Salaam akigira kurongorwa muri Tanzania ntibisigura kutakira umuvyeyi wiwe ariko urumva ntimamukiri hagufi na hagufi hamwe akotsi kodugi wanyu ngo ukabone ibino bintu nabitegekanya nukuvuga nivyo umwana arakura agasohoka ariko ntaja kure y'abavyeyi aguma hafi y'abavyeyi jewe ujyana umuvyeyi wanje muri entertainment kandi vraiment amfasha vyinshi ndabimushimira cyane naho noba ngeze nikubwiwe no kubw'Imana urumva rero umuntu nk'uyo sivyiza kumutakaza kandi nta nivyo niteze kumutakaza mu vyo nsaba Imana ndasaba Imana yuko ntomutakaza kandi ntozomutakaza muri make kandi ntifuza kuba kure yiwe no kuvuga muzogumana hafi na hagufi yego birumvikana cyane muri vya bikorwa urabandanya uvuye muri Nsoro yari project nini yego cyane ubu na project yindi ihari iremere yitwa Fer Rouge n'ubundi wayigarutsemwo uri kuraronka iye experience canke uvyakira gute ko uri kurabonekana mu mafilms nkano mu gihe umuntu yari guhava avuga ngo mengura cyari mu upcoming uniho kiza ushikiye mu bikorwa binini kino kintu jo ubwanje menga no kwita nk'ubuntu kuri wewe uri kuracakira gute muri make novuga ati n'ubuntu nyene ubundi bwobwo nabikubwiye kare navuze nti nta birebire ndashika ko cyane ariko intambwe ngezeko ndayishimira Imana kandi ndamushimira na Nsoro ubwiwe kuko abifisemo uruhara runini yego hari yindi experience waronse guhurira muri film zimwe n'abantu nk'aba Chanceline nabandi nundi mugwi mwisho w'abakobwa nabanye bari bahari na Nsoro ubwiwe mukongera guhurira muri rya film uyu muhungu yitwa uyu musiramu yitwa gute
Lucky nawe nyene yarahari. Hari ikindi kintu vyakwigishije kuba muri rya team nini? Vyaranyigishije cyane gose. Ubundi bwobwo ukushishikara kuba n'abantu bafite experience mu bintu nawe ukomeza kuduga. N'umusuma buryo ucika igisuma. Niko bimeze haje. Ariko wari bakumwe n'incabwenge ukaba incabwenge. Ivyo vyo uhereje ko bibiri irabivuga ati gerana n'abanyabwenge. Jewe rero sindi mu bisuma canke mu biki ahubwo ndi mu ncabwenge. Bisigura rero ko ndi kumwe n'incabwenge. Ubwo nanje shobona nanje wo nshobora kuba kuko abantu muri kumwe nibo bakwereka kazoza yingene ushobora kuda. Ego. Wow, birumvikana kabisa. Muri vya bikorwa vyawe vyarabandanije. Uno musi igikorwa kiri hanze nibaza ko rico hanini dutegerezwa no guhagararako. Uri muri ba bantu novuga ngo warezwe uravuka ucurana kura n'ingoga kubera ko uno musi umuntu muri ko murabona yitwa Kamariza yamaze gusohora filme yiwe aza no kutubwira ko umwanya munini gukora filme yawe ku gatwe kawe ni ibintu nzi biremereye cyane. Nubwo numva hari abaguhetse nibo gukorera byose byagutwaye izihe nguvu kugira ukore filme yawe no munsi ba yamaze no kubaho? Nukuvuga vyarantwaye inguvu zitari nke. Naragerageje nyene gupambana kuko burya umuntu ategerezwa gushiramo inguvu mu kintu cyari cyo cyose. Burya ntibazokubeshe nta kintu coroshe ngaha munsi y'izuba. Kintu cyose kiraguma. Ariko kubera je nari kumwe n'abantu nyene binzobere kandi abantu bambaye hafi nk'abansoro ba chance bajya bose ubona nukuvuga ntivyangoye cyane kuko iyo ufise umuntu agushigikiye binyaruka ko igikorwa nawe ugikora kandi ukabukinezererewe kuko ntuburi inyakamwe mu majambo make. Naragerageje nyene ndapambana baramfasha kugera no kuri uyu mwanya turi kumwe ibintu bimeze neza. Ku kijanye n'uburyo ko biba bizimvye nibo nyene bashize nk'amafaranga canke ingodo ni gwawe? Bo muri make filme ni yanje. Ego narashizemo umutahe kandi vraiment ndabishimira Imana ariko baramfashije. Ego nco gituma ngoma mvuga ati nabantu beza. Wow. Imbere yuko film isoka habonekanya amafoto menshi abantu baravuga ati harajwe uno mukobwa wewe iki niki inyambaro ziwe menga ari karatirimutsa abantu size ko agira aba comment menshi atandukanye baravuga ati wewe ntaza kudusiga imusozi ati mu mwitondere gose baca banabihuzana n'amafoto yabonekanye uri kumwe n'umusore yitwa Estime bikanavugwa yuko uno munsi mwamaze gukorokera mu rukundo rucira umuriro wavuye mwibanga kugeza igihe murushira ahabona. Sheri wawe wamushize hehe ko waje mu kiganiro mutari kumwe? Bo sheri wanje ntiyashoboye kwashika kuko hariho ibindi bintu harimwo uyu munsi nije nagaragaye cenyene. Ego ariko ubundi bwobwo nta gipfa kandi nawe arabizi ko ataco none karanda hari. Umukunzi wawe Estime tukavuge neza bakumve werege abantu bavuga ibintu ruba tuvango ni bya bindi ngo byo ku ma Facebook ngo abakinyi ba filme turabamenyereye. Umukunzi wawe Estime your boyfriend wo mu vyumva kimwe uno munsi? Esti boy kwe Esti boy featuring Pama Girl. Wamusize muhira uno munsi washimye ko muzana ukuvuga mu buryo bworoshe turaca ku ruhande uno munsi uri mu rukundo rwa nyago na Esti boy murakundana gusa nyene nawe ugo muntu wenzo nyene none urabaza amatako yera amata nyene abasanzwe yera mugari gakorokera mwinjishi nimbari injishi yakona kuragakura mukagashira ku ruhande akaguma yera hagwamwe agatuko bagavuga ati no nifyufyo turaritosora canke turarimena tuzana yandi ucugakuramwo canke nawe ucu vyuma. Uyu rero si jewe niba abantu benshi bakurikana ibikorwa byanyu bashaka kubimenya nukuvuga si bya filme gusa musanzwe munakundana mu buzima busanzwe? Bo sinovuga ko birebire. Esti boy turi mu gikorwa mve rero ugiro bihindu je nari naryohewe burya nira ntangiye kuvuga ati ninoci twe duhezagira yindi couple muri film ntaco nivyo binezereregwe turi mu gikorwa ariko naho vyoba nta mutsi yoba yurinze kwe hego sumusore se nawe ukabinkora ngabo muri uno mwanya turi mu gikorwa kama jene natangiye kugukunda mugize umvuga utangiye kuzana rero ntaco nubundi jemba numvugira udukora hano kwagiye twinywera gafite ufyo kama ko nagufashe nk'imvuga kuri ugira unyigarame gute
ya muzokana uzokanye kwa ST Boy nye katugirekera Imana nukuva igikorwa murimwo gihuriye he n'amafoto ya Sirikiye kuko ije shooting yari remereye muri mwambaye no mabara sinzi ko abantu bayibonye ya arimwe ibintu vya Saint Valentin yego mwabonekanye mu bibanza byishiboneka ko mwasohotse nk'abantu nyene bakundana munajanisha ukuntu ndabona ati bino bintu si bya filime gusa ajya amafoto ahuriye he n'igikorwa bo ajya amafoto nivyo arahuye n'igikorwa ego bihurira he rero bihurira omfete nshaka udufashe ano mafoto yerekana urukundo murimo yego tukaba twumva mengo ugira utangire kuruhakana aza guhurira he na filme hanyuma biza guhurira n'uburyo mwayasohoye ameze n'uburyo mwe mwari mumeze bo mu bisanzwe ajya amafoto nubwo wana yasirikiye cyane cyari gikorwa yego cyari gikorwa nico gituma nakuvuze ati ajya amafoto ahuriranye n'igikorwa yego mu buryo bworoshe kabaruko avyishuye babantu bariko baribaza ngo hari ikindi kintu gihari kirenge yico basubiza amero mwisa nta gihari nta kidasanzwe yego ariko wanakivuze sinzi impamvu ndiko ndakwayaguza wanavuze ati none nivyaramuka binabayeho hari nta mizoba y'urinzo terecho byo babitwaye urabona nyene uko nkubo estime yo gufitinga muramutse muri mu rukundo yego atwa uramubona nawe ko ashoboye yego oya nabyo mbona hagukeretse umumbwiye wumvise ashoboye oya ibyo oye sukuvuga ngo numvise kuko ntaho navyumvise ariko uri kuramwitegereza tukurabona ko ari boga nyene urabona ko Zee wakazi yego warabibonye canke warabyumvise oya sinavyumvise gusa amaso aranyereka yego komenga mwebwe ntimwumvira ku maso kwanza kumva umuntu ntakoresha amazi akoresha amatwi ariko n'amaso nawe ntayimigwa yego inkuru rero atari nziza ndagufitiye mugankeka mwa mwaravuye mumwigisha estima hindura ivyumviro estima twarigeze kuyagarambwa ati yewe kaye turengaje ibintu by'urukundo nzani ibintu by'ubukwe nawe kamariza nkambona no musi ubaye mu rukundo menga target yo bari mu rugo kamuriteguye kuba mu rukundo umara imyaka indwi ata projet ya mariage irimo kwe komenga estima ari murabo oya ubundi bwo estime abantu bamwiyumvira uko atari burya estime n'umwana mwiza cyane estime n'umwana mwiza cyane gose muga abantu bashishikara kumubona mu bikorwa akora bagaca bamuhiga shusho y'ibikorwa akora ariko ubundi bwo mu buryo bw'umwihariko n'umwana mwiza cyane yego wo tubwira ibintu bibiri byonyene muri byinshi ufatira ko muvuga ko estime ari umwana mwiza estime burya arubaha cyane gose kandi estime n'umwana agamburuka ivyo birakwiye bibiri vyakwiye cyo nkukunda rero uranyarutsa nagutevya mba niteze ko babusigura ibindi bintu byinshi nkumva wabimaze byari bimeze gute muri tournage kuva igikorwa gitanguye kugeza kumera kuko estime no muntu mwabonekanye n'ubundi muri hagufi nk'abantu bakoranye ino film n'umuntu wabonye gute kuri gwa ruhande rw'akazi bari kuravuga uwo yagira abandi bantu nkitangura kubijamo ntivyari vyoroshe cyane na cyane ko nari mushasha muri carrière ya cinema ariko we kubera yari inzobere muri ivyo yarakoze ibishoboka vyose akanyereka ati caha genzuku giruku kugira ngo bigende neza aho ntashoboye kuhashika nawe akahanshikira gutyo tuza kwisanga igikorwa cagenze neza cyane ariko vraiment nawe yarakoze ibintu bikomeye cyane gose ni nawe yaserutse imbere cyane kuko muri vyinshi ntarinzi vyinshi niwe yagiye abikora kuko yaguma anamba hafa akambwira ati genza uku bikora uku byogenda neza bigenza uku nanje nkaca numva ndafise courage kubera iki fise umuntu ari hafi yanje ariko aranyereka uburyo inzira yogenda kandi twarayiciye mu iyo nzira turashika ubwo rero nikubwiwe nawe nyene ndabimushimira cyane nta ntambamye mwoba mwarahuye nazo cagiye umuntu agera sinzi kuri kurakora nk'ikintu gahoramo nibazo byinshi nubwo cyo bari ikintu ukunda ukumva umutima menga wakubwa ati none ibi bintu niwo bivamo kwe kubera ko byari cyo gikorwa cyambere ukoze kugashwe kiwawe management haraza nk'ibintu byo abaza mu tournage barabizi ibintu byo gufungura kwiyunguruza binini cyane nta bintu byo byarateye by'ama challenge ukumva umutima umwe uri kurakubwira ati ibi bintu niwo biheba kwe no kuvuga ubundi bwo igikorwa yari ciza ntikireka guhura n'intambamye
kandi uko biba kose nubwo hatoba intambamye nini ntihabura udutambamye duto duto tugenda twicishamo ariko iyo uri umuntu nyene usanzwe uzi ico uri kurakora icari ico kandi ugikora ugikunze izo ntambamye nyene uragerageza kubana nazo kandi ukagera kuco washaka gushikako yego muri make rero Sio bavyarabaye byose tudu challenge twabayemo ntitwabaye tunini cyane ariko twarabayemo ariko twarapambanye kugira ngo igikorwa gishobore gushoboka kigende neza. Yego. Filime yawe yitwa gute? Filime yanje yitwa Palma. Yego. Iri jambo ko rinchanze ijambo Palma risigura iki? Oya Palma ntiri gucanga. Palma ni izina kandi riri muri entertainment. Ryo muri entertainment. Ni izina ry'umuntu, ni izina ry'ikintu, ni izina ry'ahantu. Oya ni izina ry'umuntu. Yego. Hari indi nsiguro rifise gihariye? Nka kuno nko mu Kirundi uvuga Kamariza ukumva ico risigura. Ubundi bwobwo jewe ndakunda ikintu gitanguzwa n'urudome P. Kuko hari ukuntu nk'abantu benshi banakunze no kunyita princess. Rero ndikungiye kuriraba. Ndafise no musazanje bamwise izina batanguza P parfait. Ncangenda kubona kubihuza kumenga ico kintu naco nyene hari ikintu nyene kinini yakimeze neza muri ryo. Navuga ati ni ngombwa nkoreshe Palma. Kandi vraiment ni izina giza cyane. Uruzina P ikintu gitangwa na P kiragukorera. Ese mbona ikindi kintu gitangwa na P kiremereye cyane. Yego. No kuvuga ngo nta yindi nsiguri hari yindi irenze kumva yuko iyo ndomira kune urayinezererwa. Ya muri uno mwanya nica ariko niyaza iyindi nsiguro yimbitse na nyene tuzo. No nyene uzoyido. Mugabo wari usanzwe umaze kuryumva hano iryo zina rya Palma. Cyane gose. Amba nimba tari banga waryumviye n'umuntu musanga muziranye yituko cyane. Ego n'umuntu twari tozinanye nyene yituko. Yo ex. Mu ex wa? Oya ntabwo ari mu ex. Ndiko ndimvira ko menga n'abagabo barayitwa cyangwa abahungu. Oya. Naye abakobwa. Ego. Umukobwa twahuriye ahantu Palma. Ndi mu rugendo. Aranyidonda cyambwira nitwa Palma. Numva ndarikunze cyane gose. Navuga ati hageze rero ca nibuka kuko yambereye umwana mwiza cyane mu rugendo. Mbivanye n'ukuntu yamfashe neza ca ndamubonamwo iyindi mbuto. Ndavuga ati aka kantu nako nyene ndagakoresheje ko bakeza cyane. Yaca shima gukoresha. Bagumbura kazora urira n'indege ugafata ingendo. Oya si indege nuri yerega gufata urugendo nubwo nova ngaha nigiriye muri vire hajya mbafashe urugendo. Ugacora n'umuntu yitwa Palma. Ubundi bwo bw'Imana hari ukuntu nyene gushirira ikintu mu nzira ugahura ico kintu nyene wewe nyene kikagutungura. Ego kintu taba witeze ariko n'Imana yaba yabikoze. Ya bibaho kabisa. Sasa filme ni ndende cyane ntikoyera ku ntango ngo tuyimare ariko ndashaka nk'umuntu adukurikiye atarayiraba ni giki itekeye co tuma ubunye na cayiruka kuyiraba. Nukuvuga ni filme nziza cyane gose. Irimwo uburyo dufatiye nko ngaha mu gihugu iwacu hariho nk'abantu baja mu bintu by'urukundo ariko atarukundo bafise bo bakaba bashaka amaronko baja gukura kuri uwo muntu. Nikindi kiboneka cyane kikaboneka cyane mu bantu baba diaspora ngo nukubera bo baba bafise amafaranga ugaca usanga nk'umuntu agiye kumukunda atamukunze gwa rukundo nyago. Ubundi bwo bw'umuntu aba yifuza gwa rukundo nyago ariko ntamukunde gwa rukundo gukuri ariko kuko haba hari ikindi kintu ariko araviza za gukura aho hantu. Urumva ro mu gihe umuntu ariko aje kubwa ibintu kanaka keneye kubw'amaronko bisigura nta rukundo rurimo hari hantu kanaka azogera ugaca umurondera ukamubura. Rero twashatse kwigisha muri iyo nzira uburyo abantu bakwiye kuvyifatamo. No kuva umuntu akurikira urukundo nyakuri ntarabe iby'amaronko. Ego ubundi bwo nivyo vyari vyiza umuntu agakurikira urukundo nyakuri hama ibindi bigakurikira mu nyuma ntakurikira amaronko. Twebwe twashatse kwigisha ko abantu bashobora gukurikira urukundo nyakuri na kare ni naco na Bibiliya itubwira ko urukundo nyakuri ariko rutegerezwa kuganza mu mitima y'abantu. Iri urayisoma. None niyitureze. Ego. Kutamajije impamvu nibajije ko udasoma Bibiliya. Sinzi ntayihari gusa numvise no bikubaza. Iyi filme ni wowe wayiyandikiye? Filme ego.
Ciyumviro ni wewe. Ciyumviro ego narazanye ide hama baramfasha nyene murayidevelop. Turadego. Burya ngo nta gifa kuzuko nta kizira ubusa. Ego. Ino inspiration ko numvire remereye yakuje mu guti kugera wimvire kwandika filme iri mwizo nyigisho. Bo bivanye ni gihugu cacu turimo. Tukaraba n'imibereho abantu benshi muri iki gihe babayemo. Ivyo bintu menga biriganje cyane gose. Kuko urukundo mu bantu rwaratimvye. Ndetse turiko turaraba no mu bantu benshi bakundanye harimo ibintu nyene bitameze neza. Hariho nk'abantu benshi bakurikirana amaronko. Ego. Muri bijya nkuru yose kuva ku ntango kugera iheze. Ni kiye kintu wakinye cakubayeko? Bo muri mu byo nakinye sinovuga ngo hari ico nta cyambayeho. Oya kuko numva nyene nashatse ni inyigisho twashatse kwigisha abantu. Kandi twarashizemmo n'uburyo abantu bavukana umutoyi w'umuntu ashobora kumugambanira. Yego kuko harimo nk'uwakinya ari mutoyi wanje twarerekanye uburyo yangambaniye akaguma no kunyicisha kubw'umukunzi wanje. Kubw'umukunzi wawe. Ariko nashatse kumenya ati je filime yose yararinze hera atakabona kamwe bigeze ukina gasa nakigeze kukuba ko mu buzima bwawe. Oya. Nta nakamwe. Inyigisho nyene nta nakamwe twashatse kuko muri byose nyene twashatse nyene kutanga inyigisho mu bantu. Wow, birumvikana cyane. Duhereze mu tuntu n'utundi. Ni wa filme mu bagabo mu Burundi ukunda ukavuga ati nukuri uyu muntu abinkorera neza. Bo nukuvuga bariho. Kandi igihugu cyacu cy'u Burundi gifise abakinyi beshi kandi beza. Kandi vraiment ndabakunda. Kweli. Sino badondagura bose ariko ubundi bwobwo iyo umuntu yakwitangiye mu gikorwa hajya bagusumba. Jovyo. Naho yoba yatanguye aje ugatangura uno musi. Bugicubahiro ciuzuki murekere abagusumba. Jewe rero nk'umuntu keshi nama nkurikirana ibiganiro by'abantu canka kurikirana nyene amareresi y'abantu benshi bo bakinira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndabigira ko vyinshi. Yego. Kuko iyo ndiko ndaraba ni ngombwa nanje hari akantu ngenda ntoragura gashobora kumfasha. Yego. Nico gituma navuze vraiment ati nkansoro ndamushimira cyane kuko niwe yanyakiri. Goro abikora neza cyane kandi yubahwe. Ubwo mu bagabo n'insoro mu bantu b'igitsina gore. Hariko nabandi. Wabivuze neza cyariho nabandi benshi nkurikirana. Kandi benshi babikora neza nuko. Yego. Kandi atari ko numvise no vuga imbere n'insoro kandi n'uburenganzira bwawe. Mu bantu b'igitsina gore. Mu bantu b'igitsina gore hariho bafani. Fani ndamwigira ko cyane gose kuko abikora neza gose. Kandi vraiment ndamukunda kandi ndamwubaha. Iyo ndiko nditegereza hariho ibintu vyinshi ndamwamurako. N'abandi benshi cyane gose. Ubwo rero nabo nyene bumve vraiment ibikorwa bakora ko ari ivy'agaciro kanini. Bano bantu babiri uvuze barigeze kuba bahurira hagufi cyane mu bikorwa haza gutera ibintu vyatumye uno munsi batagikorana hafi na hagufi. Hari ikintu ubona vyotanga igisa n'inyungu mu gihe cyo kongera kubabona agatoki ko kandi bakora. Bo jewe ivyo nta kintu kinini no bivugako kuko siho sinari bwaje muri entertainment ariko uko biri kose nta kirekire no bivugako. Kuko nta nivyo nzi mu majambo bake uvange ariko ndabikubwiye kamariza we ndabikubwiye ko bigeze kuba bakorana hafi na hagufi waranabibona mu maproje uno munsi sinitaye uko byaragenze kose umwe ameze nk'uri karapambanira hakujya wundi hakuno umwese akigwana ku gatwe kiwe akigwana uno munsi habaye hari ico kongera guhuza abantu babiri bagakorana nk'uko bakorana hari inyungu wewe ubibonamwo bisanzwe byo bavyiza ariko nico gituma nabwiye ati sino kwinjiramwo cyane kuko sinzi uburyo byagenze ariko uko biri kose gifise intango kigira nihereza ashobora kuba tubona bimeze kuno munsi cyo tugasanga ibintu bimeze neza bitagaragara rero yuko nijya jambo bakubwira ati hajya hakuvuga nabi wojya nabi ikintu cyose iyo ukibonye ahubwo uri umuntu w'umuhigo nyakuri fuka mu gisengere Imana ikamenya inzira ishobora kugicishamo. Yego. Wow, ntangura navuze yuko amafoto yawe yahitinze cyane bayavuga ko byinshi bitandukanye. Akaba ari n'ikibuga ushikiyemwo bamwe mu bakobwa bavugwa ko ingeso ngo zitari nziza. Akimpamvu nkoreje ngo nukubera ko jije kintu sinda nagisuzuma ngo ndakibone. Ntabwo ufise bitewe n'umuzo wawe n'uburyo abantu batangiye kugufata ko hava ushigwa mu mugwi utari mwiza bikarangira ubabariye mwabino bi. Oya erega ubundi bwo cinema ndundi
abantu barayitiranya bayivuga uko bishakiye ariko nagira ndababwire siko biri najewe aho hambere hashize naravyiyumvira ko cyane warigeze nawe confusing ivyo bintu kavuga ati none bano bantu murumva bivanye n'ukuntu abantu babivuga nkavuga ati kubera iki none bimeze uko ariko maze kuvyinjiramo nasanze bijya bavuga ntabwo ari byo ntabwo ari byo vraiment nasomye comment ku ifoto yawe hano na posting imwe muri nyinshi ivuga ngo biragoye kwizera abakobwa bakina filme ngo kugira nk'ubu ngo umurongo rumushire mu nzu ngo bawikwegeye wibaza ko ari kubera iki babafise kwa ayo makenga yose mbo nuko ariko nivyo bubatse mu mitwe yabo ariko ubundi bwobwo ntabwo ariko biri kandi tugarutse naho nyene ikintu ntigishimwa n'abantu bose oya hariho abazogishima hariho n'abandi bazokibona ukundi kuko niko isi yubatse ariko ubundi bwo nagira mbwira abantu uko sinema ndundi vraiment uko bavyibaza siko biri ubundi bwo ni gikorwa gishigikira igihugu wanashima kikigisha ababa muri ico gihugu kandi ahubwo umuhigwe nuwo kurikirana karaba akaraba ati ese mu ruhande rwanje zino nyigisho bariko baratanga ziriko zimfashike nihabe guca imanza ngo urumva bajya bifata uku abanabo nuku oya ahubwo ja muri ayo mareresi nawe wenye nukurikirane utoragure hajya kantu ubona ati bakinye kuri aka kantu gahuriranye n'ivyo ndimwo bishoboka kubona ko wo ugahindure kuko nikube kuraba gusa ariko habe kuraba no gukura mwinyigisho zizodufasha mu rugendo mu gihe tukiri ngaha ku isi urako nk'ubu nkawe ndiko ndakumva uramutse uri n'umuambassadrice wabo uri umwe mu karorero keza wo kwamira ivyamwa byiza uwo mwobana no munsi aramutse akwambitse impeta niko ndiko ndavyumva kuko nka wowe Kamariza uriyizi uriyiza amajana maza umugani wa yamvugo ya Bibiliya buryo urinze ushingira nta ivyo bintu nuko rero uvuga ati nka jewe nimba abandi baba banameze uko ndumva yo katari komeze urumva nsinzi kwibukana nahere kura no makenga abantu bumva bagira ngo urumva ngo bano bantu ngo kubizera biragoye ngo iki niki ejo munde nayaza n'ubundi ambwira ijambo ryari mu ubwenge rivuga tese nimba hari n'ingeso mbi byoshika zikababonekana ko nihe zitari biba nkuko wovyumva muri societe runaka biba nkuko wovyumva mu bakozi bakora hehe ati nimba byo nashikira n'umuntu ntibibone muri filme gusa n'ahandi hantu byo haba gusa abantu bagaca bagira amakenga avuga ati none kubera iki bano bantu nka bose bahuje amateka usanga bose bafise amateka ameze nka Ego abantu tubareke ni deba nini cyane gose tuzohagaruka hari kajambo wumva ufise ku mutima kubera ko uyu muntu akivuka aba yumva afise ibintu byinshi yose abavyeyi dufise igihugu dukurikirana dufise abantu bifuza gushira imitahe muri cinema hari akantu wumva wosigira abantu canke wobisabira hanyuma dushe tugukura kwa rino zuba ko mbona ritangiye no kuba cyinshi ego murakoze mbo jewe cyo no kongerako nukuri icyambere cyo no hamagarira abarundi n'abarundi kazi gushigikira sinema ndundi kandi babikore babikunze na cyane muri sinema ndundi turacyara abantu nyene nta nivo ndende turashikako oya turacadoga ariko mu kwizera tuzoshika ariko tuzoshika ruko tubifashijwemo n'abadushigikiye bari ngaha nyene mu Burundi rero cyo hamagarira abantu nuko bodushigikira mu kudutera impunga muri ibi na biriya kugira ngo igihugu natwe gitera imbere biciye mu mareresi erega burya duteye imbere mu mareresi igihugu kizotera imbere kandi natwe igihugu giteye imbere natwe dutera imbere we igihugu kirinze kinatera imbere twe tuba twateye imbere kubera ico gihugu ni twebwe ego ubwo rero nico no hamagarira abantu bose abarundi n'abarundi kazi kudushigikira kugira ngo ibintu byose bigende neza birumvikana cyane mugende murabe igikorwa ciwe ni imwe mu mafilme nizera yuko muzokunda kuri YouTube channel yitwa Kamariza Movie voilà iri kuri Kamariza Movie musearchinge kuri YouTube murabe uburyo no murundi kazi ari karabikora murabe bamwe mu bakinyi mukunda bayibonekanyemo anyway uyu mukobwa yibonetsemo ari mutoya wawe asanzwe ari mutoya wawe n'ubundi muzima busanzwe nabonye musa ukunda turasa yego yitwa ni Bera ni mutoya wawe Bera duhuriye mu gikorwa ego si mutoya wawe w'amaraso oya so w'amaraso ariko duhuriye mu gikorwa ariko maze kumufata kuko mu gikorwa twakinya ari mutoyi wanje ko ndamufata nka mutoyi wanje kandi cyo yoba niki naho yogira ikibazo ndamuseruka ko cyane kuko
yambereye umwana mwiza nawe nyene. Wow. Yego. Kamufise umutima mwiza. Ubundi bwobwo nivyo vyategerezwa kuturanga. Kuko umutima mubi ntacu utanga. Wow. Ariko umutima mwiza ubundi bwobwo. Ariko uko biri kose abantu ntibashimwa n'umuntu donc ntibavu umuntu navugwa neza mu bantu bose bafite umutima oya ariko nubwo baba 10 babiri bakabona ati umuntu afite umutima mwiza ariko ibyo sivyo twirata si vyiza ko twokwirata ati oya ahubwo twokwirata iby'abantu batubona ko vyiza. Okay. Yego. Wow, birumvikana cyane ko nabwira muyirabe twanayipinize niyo comment ya mbere itangura muzotubwira ico twabonye. Kamariza numva no gushimira ku kanya twafashe tukwifurize n'iterambere. Murakoze cyane namwe ribabeko itubeko twese kabisa. Yego. Wow, muryoherwe aho muri mubandanye mukurikirana bino bikorwa mvabwenge murabona ko benshi bariko baraza kandi bakabibakorera neza. Dusubire for the next muraze kongera mu mubone ahatanduka ariko numva ibibazo biguma bigaruka hariyo bakutega ijyari mu yindi filme vuba cyane menga ndiko ndagusezera hataragera bitega yindi filme jyari vuba na bwango Yego. Vuba kabisa kuko ntituje kwicara turi ku kivi ntotanga isezerano cyazoshika wa mukobwa burya nkuno mwaka uraremvye ku banyabikorwa uraza guhera wabakubisa kandi bikomeye cyane. Wow. Yego. Ivyo ndabibasezeranije. Kanako nyene bakumve. Naho bundi nariko ndabikebanura muheza gigwe aho muri hose we love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment. Dico Entertainment.